ati kuja kure yawe danger. It is a nice moment, my heart is stolen. It is a thing that I can't get enough. Ubu numva twese turi libre dushaka tuje Tel-Aviv. Iyo ni mistari imwe muyigize indirimbo shasha igiye gusohoka ya Satbi Satura Mabafre The King Mr. Kirisese, indirimbo agiye kwitwa Tel-Aviv. Amasanamu yayo ubari gutegurwa ubu tuvugana, indirimbo iri ku musozo, umwanya nimwe yamurayibona ku rubuga rwe rwa YouTube. Ubwa mbere na mbere turabasaba banza mukore subscribe. Iri jwi mwumva ni rya Celeste Umusomyi. Iyi TV ni gwacu niyo yanyu, bari twamenya nawe TV +257. Banza ukore subscribe, sharinga, tera na comment. Tugaruke ku ndirimbo yitwa Tel-Aviv Satbi. Iyi ni indirimbo yazinje cyane Satbi, byamusabye igishoro kinini, amahera yamutwaye na mahera menshi cyane. Indirimbo Tel-Aviv nkuko muyumva yatwaye amahera ari hejuru y'35,000 z'amafaranga y'amarundi. Satbi, uyu mukobwa muri kubona ngaha muri screen tumwa ducisha mwo mwihweza mwese, bamwitwa Teyana Ella Uwera. Numunyarwandakazi akaba asanzwe akora ubukwini video. Numukwini video mwiza cyane, amaze guca mu ndirimbo nyinshi kandi nziza, afise n'impano y'ubukwini video. Satbi mu byatumye indirimbo yiwe iduza amahera cyane n'uyu mukobwa arimo. Uyu mukobwa yarishwe ayagera ku miliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi. Kugira wumve ukuntu mukobwa aziyevye, ukuva mu Rwanda za mu Burundi yaje n'indege. Turabandanya ku mateka asanzwe azwi cyane kuri Satbi. Satbi ni umustar umwe akoresha ingufu nyinshi cyane mu muziki. Ni umustar adatinya gushora igishoro kinini, kandi ni umustar iterambere giwe ryagiye yigenda gahoro gahoro, atambuka yongera yisununura. Umuntu yahereye kuri mwe akagenda aduga etape pare etape, mwabantu mwe biragoye ko asubira inyuma. Udutinye wa muntu asohora indirimbo ya mbere ikagenda iba hit, ni wa muntu ashobora gukurikiza izindi flop akazima tukamwibagira. Hari uburero bw'abastare benshi bagiye babikora. Ubu umustar yitwa CJ yarimbye gospel yitwa Komsa, uwahari ntiwovuga ngo naha. Ariko Satbi turamuzi ku nkuru y'ukuri za I'm sorry, za Karabajya, yagiye aduga etape pare etape. Ikindi cyerekana umustar akomeye akora cyane, ntatera indirimbo imwe ngo ibe hit ngo iyindi ibe flop, agenda etape pare etape. Satbi ku mazina yiwe y'ukuri bamwitwa Bizimana Abubakar Kalum. Satbi ni umukozi mwiza cyane, ahamaze imyaka irenga 10 mu muziki wa Burundi. Uyu ni umustar w'umulegend, afise umutima mwiza kuko atanga collabo ku muntu ari wese. Bandanyamukora subscribe kuri Menya Nawe TV, hama murindira indirimbo Tel-Aviv ya King Satbi Satura Mabafre. Indirimbo nziza cyane yashowemwe amahera menshi, indirimbo izoba hit. Menya Nawe TV komeza kubashimira, mugira ibihe byiza. Ntimwibagire gukora subscribe na share na comment. Naho ubutaha.